Muy buenas tardes, umuhingamo ministros, mwiza abakozi b'Imana bagenzi en el cuerpo místico mu mubiri de w'ibanga wa Cristo, Kristo nuestro Salvador. umucunguzi wacu. Es para mí una bendición Kuri jewe n'umugisha ndetse n'ihigwe rikomeye kuba ndi kumwe na en mwebwe esta ocasión muri uyu mwanya para compartir kugira con ngo ustedes dusangire namwe momentos umwanya de compañerismo umwanya w'ikiyago alrededor ku bijanye de la palabra de Dios n'ijambo ry'Imana y su programa n'integuro yayo a este tiempo final. ihwanye na kino Por lo gihe c'iherezo. Ku bw'ivyo cual leemos dusome en 2 de Pedro capítulo muri Petero wa kabiri 1 igice ca mbere verso 15 en umurongo wa adelante. 15 kabandanya ahavuga hati: También yo procuraré ariko con diligencia nzogira umwete kugira ngo que después de mi ninamara partida, gutaha vosotros muze mushobore podáis kwama en mwibuka todo ivyo, momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos kuko dado a conocer el tutakurikiye poder y la imigani venida de yaremwe nuestro Señor n'akenge Jesucristo, hamwe twabamenyesha siguiendo ubushobozi fábulas bw'umwami artificiosas, wacu Yesu Kristo sino no como kuzoza habiendo kwiwe, visto ariko con nuko nuestros twiboneye propios n'amaso ojos yacu su majestad. icubahiro ciwe gihambaye, Pues cuando él recibió de kuko Dios yahawe honra y n'Imana gloria, data wa twese ishimwe n'ubwiza, le fue enviada aho desde ijwi la magnífica rivuzwe gloria n'ubwiza una voz bukomeye que cyane ryamushikako Este es rikavuga mi hijo ngo amado, nguyu umwana en el wanje cual nkunda tengo kampimbara. complacencia. Iryo jwi y nosotros iryo jwi oímos twaryumvise esta voz rivuye mu enviada ijuru del cielo, cuando estábamos con aho él twari kumwe nawe en el monte kuri Santo. wa musozi wera. Tenemos también la palabra ariko turafise profética ijambo más ryavugishijwe segura, ryarakomejwe a la cual hacéis kurushiriza, bien en estar atentos, mugira neza ko murishira ku como a una mutima antorcha que alumbra ni nk'itara ryakira en el ahacuze umwiza hasta que el día rigakesha se ijoro y el rikageza lucero de la aho mañana ikinyenyeri cyo mu salga gaturuturu en nuestros corazones. kizobandurira mu mitima yanyu. Entendiendo primero irya mbere esto, mukwiye kumenya nuko ata jambo ry'ubuvugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko ata jambo ryavugishwa n'Imana ryazanwe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yeretse. Imana yezagira ubugingo bwacu buhezagira ijambo ryayo ikatwemerera kurisobanukirwa, kuritahura. Abakozi b'Imana bagavye bariko barakora bakora mu buvugishwa buzima, mushobora gufata ivyicaro vyanyu a través biciye muri de la raza humana muri kahise y'ikiremwa muntu que podemos turashobora verla, esa historia kubona aquí kano en la kahise Biblia. hano muri Bibiliya. Encontramos Turabona que Dios yuko Imana le ha hablado al ser humano yabwiye ikiremwa en muntu diferentes tiempos. mu ncuro zitandukanye, Le ha dicho de yaramubwiye antemano las cosas que ikamubwira van a kera suceder. ibintu byaba bigiye kubaho, Le ha mostrado a través de las profecías ikavyerekana biciye mu las buvugishwa cosas que Dios va a hacer, ibintu ivy'Imana yari igiye gukora, kandi vyongeye las cosas que el ikerekana pueblo n'ibintu haría. ihanga ryari kuzokora, sean buenas. vyaba ari vyiza sean malas. canke ari bibi. En diferentes pasajes de la Biblia Mu vyanditswe bitandukanye nos vya muestra Bibiliya biratwereka que uko Dios de antemano Imana kera dijo las cosas yaravuga ibintu que iban a suceder. byaba bigiye kubaho. Y ahora, Rero ¿cómo es que Dios ha hablado al ser humano? mbega ni gute Imana Hemos visto yabwira que es a ikiremwa través de los muntu? profetas. Twamaze kubona yuko ari biciye mu Y cómo le ha bavugishwa. hablado Mbega ni gute a esos profetas? aba bavugishwa ¿Y cómo es que a través de esos profetas ha hablado? bavuga? Mbega ni O sea, gute la yavugira parte biciye de mu la mecánica, bavugishwa? ¿cómo es? Ni ukuvuga ngo igice Eso sí. nka mekanike nk'uko biroroshe. Estos profetas Abo bavugishwa
han dicho así, dice el baravuga Señor. ati uko niko O mwamagize. sea que no eran Ni ukuvuga ellos ngo de sí bo mismos los que estaban hablando. ntibavuga ibyabo, A través de ellos, yari Imana biciye muri bo. dice Zacarías, Haravuga muri Zakariya capítulo 7, igice verso cy'indwi 11 en umurongo adelante, wa donde 11 dice, ukabandanya "Pero havuga no hati quisieron escuchar, ariko banka antes kumva volvieron la bantera espalda, ibitugu y taparon sus biziba oídos amatwi para ngo no boye oír, kumva y pusieron su mbere corazón bikomantaje como imitima diamante imera para nk'isare no oír ngo la boye ley, kumva ni las ibyagezwe palabras n'amajambo que Jehová de uhoraho los nyene ingabo ejércitos yarungitse enviaba por muri su espíritu. mpemu wiwe Por medio ayavugira de los profetas mu bavugishwa nawe ba kera por nicyo tanto, cyatumye gran enojo uburake de parte buhambaye de buva Jehová de ku los uhoraho ejércitos. nyene ingabo. Y ahora Rero nos muestra aquí haratwereka que Dios uko Imana enviaba su palabra a su yarungika pueblo. ijambo ryayo ku ihanga ryayo gute. Dice Haravuga que Dios yuko enviaba su Imana palabra irungika ijambo ryayo por medio de su biciye espíritu. muri mpemu wayo. O sea, ni ukuvuga ngo Dios el Padre, Imana data por medio del ángel del biciye pacto, muri marayika w'isezerano, el cuerpo angelical de umubiri Dios, wa que kimarayika es w'Imana Cristo en su ni cuerpo Kristo mu angelical, mubiri wiwe wa kimarayika jambo que se hizo ari carne we más adelante, yihaye umubiri imbere gato. verbo que era con Ijambo Dios, yahoranye Dios, n'Imana kandi yari Imana y creó todas las kandi cosas. yaremye ibintu Pero byose. Mwe murabibona todas las cosas ibintu por él byose byaremwe fueron hechas. nawe, Aún el hablar, naho yabivuga, porque todas las cosas kuko ibintu fueron byose hechas por la byaremwe palabra creadora n'ijambo siendo rirema hablada. rivuzwe, Y esa palabra kandi iryo la jambo habló Dios iryo ni Imana yavuga a través biciye del verbo muri jambo del ángel del muri pacto, marayika w'isezerano, que es el ari cuerpo we angelical de marayika Dios, el umubiri cual wa es Cristo. kimarayika w'Imana En su ari we ari cuerpo Kristo mu mubiri we wa kimarayika el ángel del yitwa marayika Y el cual w'isezerano, es nada menos kandi si wundi que el Espíritu Santo. ni mpemu Porque yera, espíritu kuko mpemu es un cuerpo ni de umubiri otra dimensión. umubiri wo mu bundi buringanire, kandi Este uwo ángel mumarayika de Dios umumarayika w'Imana es un espíritu. ni mpemu Un cuerpo uwo de otra mubiri wo dimensión. mu bundi buringanire, Es la imagen. ni ishusho y'Imana, ishusho y'Imana nzima. Por eso la Kubw'ibyo escritura ibyanditswe en Hebreos mu Baheburayo capítulo igice 1 cya mbere nos habla de esto mismo haratubwira y nos dice San Pablo de Pawulo la siguiente mutagatifu manera, atubwira el cual muri buno buryo bukurikira, es un conocedor ari we muy grande yarazi azi cyane iri banga ry'Imana. Dios, Hebreos capítulo 1 Abibura igice cya mbere dice, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu haravuga hati Dios, habiendo kera hablado Imana muchas yabaririye veces ba y de sogokuruza mu muchas kanwa maneras k'abavugishwa según los nayo mu bihe padres byinshi por no mu los buryo profetas, bwinshi en muri estos iyi minsi postreros y'iherezo días, hablando por yoririye el twebwe Hijo, mu kanwa a quien k'umwana constituyó wayo heredero uwo de yashyiriyeho todo, kuba y samuragwa por wa quien byose asimismo niwe yahawe hizo el niwe yahaye kurema isi. Dios hizo el universo Imana yaremye por isi medio isanzure biciye muri Kristo, el cual siendo el ubwo resplandor kuko ari de su ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo. Mbega ishusho n'akameremere k'Imana ninde? Ni Kristo, gloria, en su cuerpo umubiri wiwe angelical. wa kimarayika. Esa es la imagen de Iyo Dios. ni ishusho y'Imana. Recuerde que Dios, Mwibuke yuko cuando Imana fue a crear al igihe hombre, yarema dijo, umuntu yaravuze Hagamos ati hombre tureme umuntu conforme a nuestra imagen asa y natwe semejanza. Conforme a su imagen, nk'uko biri mu ishusho asa n'ishusho yiwe, afite kameremere gafatikana umubiri ufatika, ariwe imbere gato Imana yari kuzogira, ariwe yiremeye mu nda y'umwigeme Mariya, ariwe yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Uwo mubiri ufatika la ni semejanza kameremere gafatika k'Imana, de carne umubiri tangible ufatika, y ya está kandi glorificado. we yaramaze guhabwa ubwiza, Y por consiguiente kandi mu yandi majambo es eterno ese cuerpo, uwo mubiri uhoraho, es para toda uwo la eternidad. ubaho ibihe bidashira. Dios Imana moró en Cristo iba muri Kristo, yabaye muri Kristo mu mubiri we wa kimarayika, nuko mu nyuma yarabaye mu mubiri we ufatika, mubiri ufatika wa Kristo, kandi byongeye yarabaye muri uwo mubiri ari wo wari wamaze iraba muri uwo mubiri ari wo wamaze guhabwa ubwiza. Ku bw'ivyo Imana Data
iba mu mubiri wa kimarayika ndetse no mu mubiri ufadika kandi wahawe ubwiza. Kandi ngaha turafise ubutatu bw'Imana. Imana ni ubutatu. Ngaha turafise Data, Umwana na Mpwemu Yera, nk'uko ikiremwa muntu nacyo ari ubutatu, kubera yuko Imana ni ubutatu kandi yaremye ikiremwa muntu mu ishusho n'akameremere kayo. Rero mbega ni iki gikomeye cyane muri ubwo butatu bw'Imana ndetse n'ubutatu bw'umuntu bwa kimuntu? Mu butatu bw'Imana ni Data, nicyo gikomeye. Kandi mbega avuga gute? Kuko Kristo yaravuga ati Data arakomeye kundusha. Nimba yarabivuze uko niko bimeze rero. Kandi n'ikiremwa muntu, ubugingo nicyo cy'ingirakamaro cyane, kuko icyo nicyo mu by'ukuri ari umuntu, ubugingo buzima. Nuko mu nyuma nyemu y'umuntu, umubiri we wo mu bundi buringanire, ndetse umubiri ufatika wa buno buringanire imbere gato tuzogira umubiri uhoraho, umubiri wahawe ubwiza. Rero kubw'ibyo turashobora kubona yuko ibyanditswe bivuga yuko kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa igitangaza, umujenama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese, uhoraho, umukama w'amahoro. Muri Yesaya igice cy'Icyenda umurongo wa 6 kugeza ku 7, kandi harabandanya hadondagura ibintu bijanye n'ivyo. Kandi vyongeye no muri Yesaya igice cy'Indwi umurongo wa 14 haravuga hati, nico gitumye uhoraho ubwiwe ariwe agira umwigeme azosama inda, kandi azobyara umwana, kandi azokwitwa Emmanuel, ariryo risobanurwa nk'izosama inda ibyara umwana w'umuhungu, izomwita Emmanuel. Video Kristo yaravuga ngo Data na jewe turi ikintu kimwe, nk'uko wewe n'ubugingo bwawe muri kintu kimwe. Rero turashobora kubona impamvu igihe Kristo yavuga ngo jewe na Data turi ikintu kimwe. Vyongeye ivyanditswe biratubwira yuko Yesu ni umwami, kandi Pawulo aratubwira muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16 havuga hati, ntawuhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cyane n'iri. Umwe yerekanwe afise umubiri, navuga ngo Imana yarerekanwe, yarambaye umubiri, kandi umwe wese muri twebwe nk'ubugingo buzima, natwe twaragaragaye mu mubiri wa kimuntu, mu mubiri upfa, kandi tuba abagaragara, tugiye kugaragara mu mubiri uhoraho nitwamara guhindurwa. Kandi vyongeye turabwirwa muri Yohani Mutagatifu igice cya mbere, tubwirwa ku bijanye na Kristo jambo. Haravuga ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Mbega ni gute bishoboka yuko jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana? Yahoranye n'Imana kuko uwo yari Imana, kuko uwo n'umubiri wa kimarayika w'Imana, ishusho y'Imana nzimana, kuvuga ngo umubiri wa kimarayika wa Kristo, cyangwa Kristo mu mubiri we wa kimarayika. Kandi yahoranye n'Imana kandi yari Imana, kuko Imana yari indani muri we, kandi biciye muri we yararemye ibintu byose. Kubwo ibyo haravuga ibyose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe.
ni ukuvuga ngo ibintu byose by'imana yaremye yabikoze yabiremye iri mu mubiri wayo wa kimarayika ari we ari Kristo, mu mubiri wa kimarayika. Imana muri Kristo, Imana muri jambo ari we ari Kristo mu mubiri we wa kimarayika yararemye ibintu byose. Nta kintu na kimwe cyaremwe n'Imana kitaremwe biciye muri Kristo. We yarabizanye arabirema, bikozwe n'ijambo rirema rivuzwe, azana arema ibintu byose, ibyaremwe byose by'inkomoko. Muri we hari ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo wakira mu mwiza, ariko mwiza yo wakiriye. Haravuga ngo haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohani. Yazanywe kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umucyo, kugira ngo bose bizere ku bwiwe. Uwo si we wa mucyo, ni kuvuga Yohani Umubatizi. Namba ntiyari we mucyo, ntiyari jambo, ariko kwari gushingira intahe umucyo. Uwo mucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Mbega ni gute jambo yaje mu isi? Mbega ni gute yaje mu isi? Yaje yambaye umubiri. Mu kurema umubiri awiremera mu nda y'umwigeme Mariya. Yararemye akaremangingo k'ubuzima, aho akaremangingo kiguje ku kandi karemangingo, kugeza habaye akana kavukiye i Betelehemu y'Iyudaya kitwa Yesu. Nuko yarakebwe mu minsi 8, nk'uko biri mu mategeko y'ibyagezwe by'Imana byatanzwe biciye muri Mose, mu muvugishwa n'Imana Mose, kubera yuko we yaravutse arakura abaho nk'umuyahudi, nk'umuyuda. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenye. Murabona, isi yaremwe nawe, yaremwe na jambo. Jambo ni marayika w'isezerano, yari Imana biciye muri marayika wayo, marayika w'isezerano ari we ari Kristo. Yabaye Imana biciye muri Kristo, ari we yaremye ibintu byose. Yaje mu vyiwe, ni kuvuga ngo ihanga ry'Abaheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ni kuvuga ngo baza kugira ngo bagire igice cy'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, biciye mu kuvukira muri Kristo, bakakira Mpwemu Yera. Nuko gutyo bakavuka bundi bushasha, bakavukira mu bwami bw'Imana nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Mu bwami bw'Imana, aho niho bavukira nk'umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana. Nibo batabyawe n'amaraso, cyangwa ni ukuvuga ngo ntibabyawe biciye mu guhuza ibitsina k'umugabo n'umugore, cyangwa no kwifuza k'umubiri, cyangwa no kwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana, babyawe na Mpwemu Yera, ari we ajejwe kuzana uko kuvuka gushasha mu muntu. Kandi kugira ngo tubandanye, umuntu izina ryiwe arandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, izina nyakuri, kuko Imana mbere yo kuza aba yarashyizeho amazina y'umwana bagiye kuza, akayashyira mu gitabo, yashyize mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama.
y aquel verbo fue hecho carne. kandi ijambo yambaye umubiri, ijambo marayika w'isezerano. ku bw'ivyo Cuando el ángel Gabriel le aparece a la Virgen María y le habla, igihe umumarayika gaburiyeli yiyereka umwigeme mariya es una mujer akamubwira bienaventurada y que ha hallado yuko gracia delante de ari Dios, umugore y que va ahiriwe, a yuko agiriwe ubuntu concebir, n'imana, y va a yuko dar a luz un hijo, agiye gusama y le inda llamará kandi agiye kubyara umwana, Jesús, kandi yuko azomwita y que yesu, Dios le dará el trono de David su padre y reinará kandi yuko sobre imana Israel, izomuha intebe sobre su pueblo, ya dawidi para se, siempre. kandi azoganza Ve isirayeli, aganze ella ihanga ryiwe fue ibihe sorprendida, bidashira. ni ukuvuga ngo porque mwebwe murabibona, we yarakangutse kuko we había nacido namba ntihari bwigere a una mujer. abyara, Nunca había dado a luz un hijo. ntihari higere A menos que habaho la mujer umugore abyara tenía relaciones íntimas con un kese hombre. gusa biciye mu guhuza ibitsina k'umugabo Y ahora, n'umugore. Eso es una Rero, noticia nueva, pero ya estaba ayo yari amakuru en la mashasha, profecía. Y tenía que ariko ser yari mu vivificada, buvugishwa, traída vida a esa kandi profecía. ubwo buvugisho bwategerezwa guhabwa ubuzima, Y bwategerezwa guhabwa le dice ubuzima. el kandi ángel, cuando ella pregunta, ¿cómo umumarayika será aramubwira esto? Pues no igihe conozco yamubaza ati mbega ibyo O sea, bizogenda no había gute, tenido ko ntari relaciones bwigera íntimas mpura con un n'umugabo, hombre todavía. kuvuga ngo ntihari bwigera El ángel le dice ahura n'umugabo na rimwe. umumarayika aramubwira que el Espíritu Santo vendrá, yuko mwe muyera hará sombra sobre ella, azoza, Y- azomutera igitutu, será. kandi como uko ella va a concebir. nuko byagenze, nuko we yaratwaye inda. Dice, respondió el ángel, haravuga aramwishura y el umumarayika, ángel le dijo, eso está en el umumarayika capítulo aramwishura. 1 de San Lucas. ibyo biri mu gice cya mbere Eso muri está Luka del 30 mutagatifu, al- ni ku murongo wa 36. mirongo itatu na gatandatu canke mirongo itatu kugeza ku mirongo itatu n'umunani. turi ngaha ku mirongo itatu na gatanu. umumarayika aramwishura ati mpemu yera azokuzako ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu, nicyo gituma wera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. kandi umve elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe uwitwa ingumba. uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. niba ata jambo na rimwe ridashoboka, nuko rero Imana isezeranye ikintu kidashoboka mu buryo bwa kimuntu, Imana iragishitsa, kuko kuri yo nta kintu na kimwe kidashoboka. iyo Imana isezeranye ikintu kidashoboka mu buryo bwa kimuntu, ivyo aba ari vyiza, kuko nta muntu n'umwe ashobora kugicikisha ukuri. gusa ni Imana niyo ishobora kugishitsa, kuko niyo biba byasezeranywe n'Imana. mbega ni gute umuntu yoshobora gucikisha ukuri iryo sezerano yuko umwigeme azotwara inda? gusa ni Imana yabishoboye kubicikisha ukuri, kubishitsa. nuko Mariya nyuma yo kumva icyo umumarayika amubwiye, yuko muvyara we Elizabeti yaratwaye inda ari umukecuru, kandi yari amazi amezi 6, ni ukuvuga habura amezi 3 kugira ngo avyare. kandi umumarayika aramubwira ati urabona, hamwe n'ivyo ukwizera ko ariko kuraduga, yari karongera ukwizera, kuko ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. kandi iyo twifuza kugwiza ukwizera rero turumviriza ijambo ryinshi ry'Imana, rero ukwizera kukabandanya kwiyongera. nuko igihe umumarayika aramubwira ati kuko ata kintu na kimwe kidashoboka ku Mana, nuko ngaha ukwizera kwa Mariya kwarinjiye. ni vyiza, mu buryo bwa kimuntu ntivyashoboka, sindabitaho, ariko ku Mana nta kintu na kimwe kidashoboka. rero ndavyizeye. rero igihe yavyizera yaravuze
ndi hano nubikore nk'uko bihwanye n'ijambo ryawe, nibe nk'uko bivuzwe n'ijambo ryawe. Ijambo ryarungitswe n'Imana. Umumarayika aragenda, umumarayika ava ahari aragenda, uwo yari yizeye kandi gikorwa cyari kigiye kuzocika ukuri. Abantu bamwe barifuza kubona ingene Imana ikora ikintu cyangwa ko Imana ikora muri bo, ariko ntibamenye ko bategerezwa kwakira ijambo, isezerano rivuye ku Mana, nuko bakaryizera n'umutima wabo wose, nuko gutyo rigahinduka ubuzima. Iryo jambo ryasezeranywe rigahinduka umubiri mu muntu, nuko we yarasamye inda, nuko arabyara umwana yasezeranywe, nuko isezerano ryatanzwe, ubuvugishwa bwatanzwe bwaraje bwambara umubiri gucika ukuri, bwari ubuvugishwa buzima. Yesu yari umuvugishwa, yari karaba mu muryango wa Yosefu na Mariya, bwari ubuvugishwa buzima, bwari buhari mu babaha i Betelehemu guhera ku myaka 2, kandi bwari ubuvugishwa buzima muri Egiputa, igihe yari muri Egiputa ari umwana, igihe umumarayika yarungika Yosefu na Mariya bajyana umwana, kubera yuko Herodi we yari kamurondera kugira ngo amwice. Nuko mu nyuma igihe bagaruka bavuye muri Egiputa, baraje bagaruka mu gihugu cya Isirayeli, mu karere k'igalilaya i Nazareti, kugira ngo ahabe ubuvugishwa buzima bwavuye muri Egiputa buriko buragendagenda kugeza bugeze i Nazareti. Muri Egiputa nahamagaye umwana wanje, umuhungu wanje. Ubu rero mwebwe murabona ingene ubuvugishwa buzima sikindi ni ugushitswa kubwo buvugishwa, kandi mu buzima bwiwe bw'uwo musore akiri umwana agashika mu musore, gushikaho ageze mu myaka 29, aho yatanguye ubukozi bwiwe nyuma yo kubatizwa mu mazi, abatijwe na Yohana Umubatizi. Nuko ngaho ubuvugishwa bw'ukuza kwa Mesiya n'ubukozi bwiwe aho bwari ngaho ari buzima, buriko buraba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Ubuvugishwa buzima bwa Mesiya yasezeranywe bwariko buracika ukuri, bwari bwambaye umubiri, buri mu mubiri wa kimuntu, ubuvugishwa bw'ukuza kwa Mesiya. Kandi hamwe nawe yari kumwe n'abarovyi, n'abarimyi, n'abatoza amakori, bariko bakorana n'ubwo buvugishwa buzima mu nteguro. Ahubwo buvugishwa buzima, integuro y'ubuvugishwa buzima bwategerezwa gukora, kandi bo barashobora kuvuga nk'uko Yesu yavuze ati, mu mirimo ya Data niho bimbereye kuba. Mbega imirimo ya Data ni iyihe? Nivyo yasezeranywe gukora muri ico gihe, biriko bikorwa na Yesu, ari kumwe n'abigishwa bariko bakora muri ubwo buvugishwa buzima, kugira ngo hashitswe ico Mesiya yari kuzokora muri ico gihe. Igihe Petero yipfuza kubuza yuko Yesu yoja i Yerusalemu, atatahura yuko yari karagerageza kubuza yuko hoshitswa ico ubuvugishwa buzima bwa Mesiya bwategerezwa gukora, ikimazi c'impongano ku bw'ivyaha vy'ikiremwa muntu. Kandi muri kino gihe cacu hariho ubuvugishwa bukomeye cyane butegerezwa gushitswa, aribwo twamaze kuba turiko turumva, kandi twarabwizeye n'ubugingo bwacu. Kandi mu yandi majambo butegerezwa guhinduka ukuri hamwe n'umutima, no kuvuga ngo hamwe n'ubugingo. Turizera, urizera, kandi ubugingo burizera, kubera yuko ubugingo burafise inyumviro imwe gusa, amahitamwo, umutimanama, kugira ngo
bwizere cyangwa bukekeranye. Rero ukwizera kuzanwa no kumva ijambo, ku bw'ivyo haramenyekanishwa ijambo ry'ubuvugishwa ryasezeranywe muri buri gihe, kugira ngo gutyo ukwizera kuvuke, kugira ngo umuntu mu bugingo bwiwe yizere, aryizere, kandi mu kuryizera arishingira intahe nuko rihinduka ubuzima muri we, ndetse n'ubuzima mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Muri kino gihe cyacu hariho amajambo menshi y'ubuvugishwa kugira ngo ashitswe, kuruta ijambo ry'ubuvugisho ryabayeho mu bihe bitandukanye byarenganye. Muri kino gihe cyacu aho hariho resume y'ibintu byose byarenganye, hamwe n'ibihwanye na kino gihe cyacu. Kandi iki ni igihe kimeze kimwe, igihe kibangabanganywe n'igihe cya Mose, kandi byongeye ni igihe kimeze kimwe n'igihe cya Nowa, byongeye ni igihe kimeze kimwe n'igihe cya Adamu, vyongeye ni igihe kibangabanganywe n'igihe cya Seti, vyongeye ni n'igihe kimeze kimwe n'igihe cya Yesu, nk'uko igihe cya Reverend Branham cyabaye igihe kibangabanganywe n'igihe cyande n'igihe cya Yohana Umubatizi. Kandi mu yandi majambo, iki ni igihe kibangabanganywe muri byose n'igihe cya Yesu. Yohana Umubatizi yabaye intumwa ya nyuma mu ntambuko ndwi z'ishengero ry'Abaheburayo mu gihe cy'ibyagezwe, nuko mu nyuma haragaragaye intambuko nshasha. Igihe cy'ibuye rigumye imfuruka cya kiriya gihe hagaragaye intumwa ariwe yabatijwe na Yohani, niwe yitwa Yesu, kandi muri we hacitse ukuri, ubuvugishwa bw'ukuza kwa Mesiya. Kandi yari umuntu yari ameze cyo kimwe n'abantu, kandi muri uwo muntu aho niho hari hacitse ukuri, hambaye umubiri, ubuvugishwa bw'ukuza kwa Mesiya. Yari umuntu wa kiriya gihe, ariko vyongeye yari n'umuntu w'ibihe bidashira. Navuye ku Mana nzosubira ku Mana, navuye kwa Data nzosubira kwa Data. Mbere y'uko Aburahamu abaho ndiho. Rero murabona yariko aravuga imyaka ibihumbi nyuma. Vyongeye yaravuze yavuze ngo navuye kwa Data. Vyongeye aravuga mu gice cya 17 umurongo 5 kabandanya haravuga hati, nanone Data unshemagizanye nawe, unshemagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Rero murabibona yuko ariko aravuga mbere y'ukurema unshemagirishe bwa bwiza nahoranye mbere y'ukuremwa kw'isi, bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe. Umuntu w'ibihe bidashira yaragaragaye ngaha ku isi mu mubiri upfa, we yigize uwupfa, cyane Imana yashyize kuri we ibyaha by'ibiremwa abantu byose. Yaraje hanywe n'iryo hangiro mu kwishyira kw'ibyaha by'ibiremwa abantu, acika uwupfa, arapfa, nuko gutyo ariha ikiguzi cyo gucungurwa kwacu. Rero muri kino gihe cyacu hariho amasezerano akomeye. Ni igihe kibangabanganywe cyangwa kimeze kimwe
n'igihe cya yesu Paralelo en todo, dice el reverendo William Branham. bibangabanganywe muri byose niko Reverend William Branham yavuze. Kandi El hamwe ministerio del reverendo William Branham, entonces tenemos que twishyize decir, mu bukozi el bwa Reverend paralelo William del Branham tiempo de rero Juan twashobora Bautista kuvuga y de ati Jesús. n'igihe kibangabanganywe n'igihe cya Yohana Umubatizi ndetse n'igihe cya Yesu. En medio del pueblo hebreo, dice Hagati que mu ihanga ry'Abaheburayo Imana yararungitse integuza, kandi mu yandi majambo uwo yategerezwa kuba el pueblo hebreo wo mu ihanga y el ry'Abaheburayo, precursado tenía que ser también. kandi n'uwo wategurizwa yategerezwa byongeye kuba wo hariya mu ihanga ry'Abaheburayo mu gihe cy'ibyagezwe. En palabras más claras, tenían que ser. Mu majambo asesuye aboneka neza yategerezwa kuba uwo muyobokamana ry'Abayahudi. Para Rero para el tiempo final, ku munsi mu el gihe cy'iherezo, precursor de la venida del Señor para el tiempo integuza final, yo kuza ku mwami mu gihe cy'iherezo n'uwo muyobokamana ry'Abakristo. aparece en medio del cristianismo Elías, precursor. Hagaragara hagati mu iyobokamana ry'Abakristo Eliya ariko arateguriza ukuza ku mwami. Y ahora, Rero si tienen un libro de los sellos, niba mufise de lo que igitabo termina en la cy'ibimatanijwe, página 484, kugira ngo turangize ku rupapuro rw'84 le voy a leer algo para. mu kima Y a lo ngiye mejor no kubasomera le tenga que explicar ikintu nada. Página 57 del libro eko de los sinza sellos. gusigura ikintu na kimwe ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'ibimatanijwe kuri muri iyi verisiyo haravuga ngo mbona umumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru yambaye igicu, umunwa w'amazi uri ku mutwe wiwe. Ubu rero mwebwe wowe witegereje neza uzotahura yuko uwo muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera we yitwa marayika w'isezerano. Ubu araje rimwe na rimwe ku Bayahudi kubera yuko ishengero ryamaze gushika ku iherezo ryaryo. Ni vyiza. Ubu rero tubandanye. Ubu rero haravuga yuko aje rimwe na rimwe aje kuri bande? Ku Bayahudi. Pero veamos, Ariko turabe y su rostro era como el sol, y sus pies como amaso yiwe ameze nk'izuba, ibirenge byiwe n'inkingi y'umuriro. Mwibuke wa mumarayika mu Byahishuriwe igice cya mbere n'uwo nyene. Umumarayika ni intumwa, kandi ubutumwa bwiwe ni intumwa kuri Isirayeli. Mwebwe murabibona ishengero riri hafi cyane kunyakugwa. We azi ishengero ryiwe. Ubu rero intumwa ya Isirayeli, marayika w'isezerano, marayika w'inkomezi yo mu Byahishuriwe 10, uje afite agatabo kazenguriwe mu kuboko kwiwe, kuko aragakura mu ijuru mu Byahishuriwe igice cya 5 akakugurura. Ubu rero aje afite agatabo kazenguruye, kandi iyo ni intumwa ya Isirayeli, ariko aziye bande, aziye ishengero ryiwe. Iyo ni intumwa ya Isirayeli, ariko azi ishengero ryiwe. Nuko rero ubwa mbere na mbere azoba ari hagati mu ishengero ryiwe. Uhereye ku munsi wa Panegoti, Kristo muri mwe mu yera yakomeje kuba ari hagati mu ishengero ryiwe. Rero reka turabe igitegerezwa kuba hano. Vamos a ir a la página 120 y 121. Reka tujye ku rupapuro rw'120 n'urupapuro rw'121. Dice, haravuga al hati, final de la 120 y luego pasamos a la 121, dice, tujye ku rupapuro rw'120 nuko tujye ku 121. Haravuga ngo mbona umumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru yambaye igicu, umunwa w'amazi uri ku mutwe wiwe. Mu maso yiwe hari hameze nk'izuba, ibirenge byiwe n'inkingi z'umuriro. Ubu rero twebwe twabonye ibyo bintu nyene ari wari Kristo, kandi turazi yuko Kristo buri gihe ni intumwa kwishengero. We yari mu ishengero ryiwe uhereye ku munsi wa Panegoti, kuko yaravuze ngo nzoba kumwe namwe iminsi yose kugeza ku muhero w'isi. We yarahari mubiri we wa kimarayika, we yitwa inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano n'ibindi n'ibindi. Kandi afite mu kuboko kwiwe agatabo kazinguruye. Ubu rero muri uyu mwanya ibimatanijwe byari byamaze kugurugwa. Ubu niko birugurugwa ubu, ariko ubu aho turiko turasoma byaramaze kugurugwa. Ni ukuvuga ngo igihe hazoshika icyo gihe,
se cumple aho eso hashyitswa que está en el capítulo hashyikirizwa 5, que él ivyo toma el muri libro byashyiriwe igice cya gatanu aho afata icyo gitabo aho ivyo ntivyacika ukuri mu ijuru. ya nuko rero aho es que serán abiertos en el cielo. aho ivyo bizoba vyugururiwe mu ijuru. Avuga n'ijwi rirenga, No, y puso su pie derecho sobre ashyira el mar ukuguru kwiwe y el kw'iburyo izquierdo sobre la tierra. ku mazi uk'ibumoso gushira ku musozi. Avuga n'ijwi rirenga nk'uko intare yivuga, kandi amaze kuvuga imituragaro indwi yumvikanisha amajwi yayo. Igihe imituragaro indwi yumvishije amajwi yayo, Y oí una voz del nagira cielo que nandike decía, "Sella numva las ijwi cosas rivuye del mu ijuru cielo rimbwira con los que ati han mata hablado, nicecekera no las iyo escribas". ibyo imituragaro indwi ivuze ntubyandike. Más abajo, para no leer mucho, Hepfo gatoya kugira ngo ntidusome byinshi haravuga hati uwundi mumarayika amanuka avuye mu ijuru. o sea, el ángel ni puerto. ukuvuga ngo marayika w'inkomezi. Ibyashyiriwe igice cya 10 umurongo wa mbere. nuko turazi yuko uko uwo siwe kuko we avuye mu ijuru. Aha hariko haravuga ijwi ry'imituragaro indwi. umumarayika asobanura intumwa. Iyo ni intumwa kuri y'igihe cy'ishengero. iyo havuzwe ku bijyanye n'intumwa y'igihe cy'indwi, habaho itandukaniro hagati y'intumwa y'igihe cy'indwi n'intumwa y'ibyahishuriwe 10 ari wamanuka avuye mu ijuru. Rero reka tujye ku rupapuro rw'ijana na 31. ibi mwebwe bashobora kubyisomera mu nyuma. Reka tujye dusome ku rupapuro rw'ijana na 34. Handi mwitegereze mwebwe igihe mwe muyera udufise azogerwa yambara umubiri uri hagati muri twebwe mu buryo bwa mwe muyera. Igihe azogerwa yambara umubiri mu muntu Yesu Kristo, nuko natwe tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Tujye ku rupapuro rw'ijana na 46. Paragrafe ya nyuma haravuga hati muri icyo gihe nyine bwose kibi amanuka avuye mu ijuru yambaye umubiri mu muntu, yambara umubiri mu muntu mwe muyera nawe araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Kristo marayika w'isezerano yarari uhereye ku munsi wa Pentekote mu buryo bwa mwe muyera hagati mu ishengero ryiwe. Murabibona haravuga yuko muri icyo gihe ubwo se kibi amanuka akoroka mu ijuru yambaye umubiri mu muntu, kuvuga ngo muri Antikristo haravuga ngo mwe muyera nawe araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Yakomeje kuduga mu gihe ujya mu kindi, kandi ategezwa kuduga mu gihe cy'iherezo, mu gihe kimeze kimwe cyangwa kibangabanganywe n'igihe icyo Yesu yarabayemwo, aricyo cyari igihe cy'ibuye rigomeze imfuruka cya kiriya gihe. Rero turabe ku rupapuro rw'amajana 352. Paragrafe za nyuma haravuga hati muri icyo gihe aho mwe muyera yishura mu minsi ya nyuma, Antikristo nawe nyine azokwigaragaza biciye mu mikorere ya politike ndetse n'ibindi bintu. Ivyo bizoba igihe Antikristo azoza mu mwuzuro we wose. Imana nayo vyongeye izoza mu mwuzuro wayo wose kugira ngo iducungure. Buri gihe vyama bibangabangamwe. Murabibona Kayini hamwe na Abeli, igikona n'inuma Yuda hamwe na Yesu. Yuda
wo mu gihe cy'iherezo ari we azoba ameze kimwe neza na yuda wa kiriya gihe. Yuda wo mu gihe cy'iherezo azoba ari antikristo. Yohana umubatizi wo mu gihe cy'iherezo azoba canke yabaye Revera William Branham. Ubu rero reka turondere ku rupapuro kuko hagiye kubaho uguhangana. Ku rupapuro rw'amajana 270 n'amajana 271, aha mu bimatanijwe, aha turabona ubuzima n'urupfu rwageze ku guhura kwabyo kwa nyuma. Uje ku ifarasi yera y'ubuzima bw'ukuri n'uje ku ifarasi ibenjutse, ibintu bigeze gahinyuza kukuri. Agahinyuza kazobera he ku musozi Siyoni. Ni ukuvuga ngo ivyo turabisanga hano uhereye ku rupapuro rw'ijana na 86 n'ijana na 90 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Para que lo apunten, kugira ngo muhashire akaburungu. La 192 ijana na 92 muri iyi version haravuga ngo imvura y'urushana izoza muri ako gahinyuza kameze kimwe nako ku musozi Karumeli. Hepfo haravuga ni paragarafe za mbere, haravuga mwitegereze neza kugira ngo mushobore kubona, mubibone mu ijambo. Yohani yabaye integuza muri Maraki igice cya 3. Iyo ni imvura y'urushana yaraswe. Yesu yaje kugahinyuza ku musozi wo guhindurirwa kwa integuza ya kabiri ya Kristo izoza mu mvura y'urushana. Yesu yabaye agahinyuza hagati mu madini na za nemeye, kuko we yaje kugira ngo ashigikire ijambo. Agahinyuza ka mbere kabaye ku musozi Karumeli, agahinyuza ka kabiri kabaye ku musozi wo guhindurirwa, agahinyuza ka gatatu kazoba ku musozi Siyoni. Ishengero n'umusozi Siyoni. Mu Baheburayo igice cya 12 haravuga ngo ntitwegereye umusozi Sinayi. Ni ukuvuga ngo umusozi ushobora gukorwako, ahubwo twegereye iki? Umusozi Siyoni. Twegereye Yerusalemu wo mu ijuru, ikoraniro ry'isinzi ry'abamarayika, ikoraniro ry'imfura zanditswe mu ijuru, n'ibindi nivyo tubwirwa n'intumwa Pawulo mutagatifu. Rero turabona yuko habaho guhangana gahinyuza. Mpemu ya Yuda Iskariyoti ni mpemu y'umubi, murayibona, izambara umubiri muri antikristo. Azoba ari se kibi yambaye umubiri mu muntu, mu mugabo muri kino gihe cy'iherezo. Ariko mpemu yera yakomeje kuba ari hagati mu ishengero ryiwe, nawe azokwambara umubiri mu muntu, mu mugabo azoza yambaye umubiri. Reka turabe hano haravuga je buri gihe ntamwe ndababwira, iyi Imana irungitse umuntu runaka, yo iramushigikira, irashigikira ikivuga. Wowe hamwe ubaye umubambasaderi wo mu ijuru ryo gushigikira. Ariko reka turabe
twabonye ko haje agahinyuza akazoba ari agafyondo ku rupapuro rw'amajana 156 muri paragafe za nyuma haravuga ati igihe umwami wacu azogaragara ngaha ku isi azoza ku ifarasi yera nk'urubura azoba mu mwuzuro ari Emanueli, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu mugabo. Iryo ni hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'abo babiri. Rero ni ukuvuga ngo hari itandukaniro hagati ya Antikristo na Kristo. Rero ubwo nubuvugishwa kugira ngo bushikirizwe hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi niba iyo ari byo Imana yavuze ko bizokogwa, jewe ndabyizera n'umutima wanjye n'ubugingo bwanjye bwose n'umutima wanjye wose. Kandi ibyo nibyo byategujwe na Eliya mu kwigaragaza kwa kane. Kandi ibyo mu yandi majambo ibyo nibyo Imana izohindura ukuri. Ubwo nibwo buzoba ari ubuvugishwa buzima hagati mu ihanga, hamwe nawe tuzoba turiko turakora twebwe twese. Nimba yarasezanye guteguriza, nimba Imana yarasezanye guteguriza ukuza kwiwe ku munsi w'iherezo, yarabikoze biciye mu ntumwa yarungitswe mu gihe cy'indwi mu ishengero. Kandi ku munsi w'iherezo turafite isezerano ryo kuza kwa Yesu, kuza kwa Eliya no kuza kwa Mose. Turabona yuko uwategurijwe turabwirwa yuko hazoza Yesu, kandi turabwirwa yuko hazoza Eliya, kandi turabwirwa nuko hazoza Mose. Murabibona, yariko arateguriza ukuza k'umwami azanye n'abamarayika biwe, kubera yuko ibyo nivyo byasezeranywe ijambo ry'ubuvugishwa kugira ngo rishitswe hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi mu yandi majambo no hagati mu kiremwa muntu. Turabona yuko Reverend Branham yavuga kuri Eliya, kandi ibyo yaravuga no kuri Mose, kandi yaravuga no ku ihanga ry'Abaheburayo. Kandi ibyo bizogira ingaruka ubuvugishwa buhanye na kino gihe cy'iherezo buzoshika atari gusa kuyobokamana ry'Abakristo, ahubwo buzoshika no kuyobokamana ry'Abayahudi. Ibyo bizogira ingaruka ku kiremwa muntu cyose, kandi ibyo bizokora no ku nkomi z'ubwe no ku nkomi zisinziriye. Ni ukuvuga ngo kuyobokamana ry'Abakristo aribo batakiriye, batarose mpemu yera, kandi mu yandi majambo badafise umwambaro w'ubukwe. Kubw'ivyo Reverend Branham aravuga yuko igihe isi y'amadini izotangura kwakira ubutumwa, uwo niwo mwanya, ni kuvuga ngo niyo saha y'ukuza kwiwe. Ni kuvuga ngo ibyo biba mu gihe cy'ikimatanijwe cy'indwi, aho ibyo bintu byose bizoshika ubwo bihinduka ukuri. Mwibuke vyongeye yuko havuzwe yuko igihe ikimatanijwe cy'indwi kizotangura kizoba kimeze gute? Azoba ari ibanga mu mwuzuro. Ariko vyongeye turabwirwa yuko ikimatanijwe cy'indwi kizokugururwa ku mugaragaro. Ni kuvuga ngo ubwa mbere azoba ari banga, nuko mu nyuma iryo banga ryugururwe, kandi rizotahurwa mbere yo kugururwa. Hazoba hagahe runaka, ariho ubu ibanga rizoba riko rirakorerwa. Ariko ikimatanijwe cy'indwi kizoba cyamaze guhinduka nk'akarorero nk'ukuza kwa Mesiya, igihe we yatangura, igihe yabatizwa na Yohana Umubatizi, yaruziwe mpwemu atatangura kuvuga ubutumwa. Hafi nk'imyaka 30 yari ngaha ku isi, ariko ryari banga. Ukuza kwiwe ryari banga, ariko harashikijwe amasezerano. Isezerano ry'uko mwigeme yari
kuzosama inda akabyara umwana, kandi ko yari kuzovukira i Betelehemu muri Yudaya, kandi ko yari kuzokomoka mu mwami Dawidi. Ibyo byose byari byarashikijwe, kandi ryari rikiri ibanga, byari byugawe, kandi bake cyane nibo bagundura bari bazi ibyariko biraba. Rero turafise isezerano y'uko ikimatanije cy'indwi ni ukuza k'umwami. Integuza yaravuze ati ni byiza yuko iryo banga ritomenyekanishwa uburyo aza n'igihe azoza, uburyo aza n'igihe azoza. Ibyahishuriwe igice cya 19 haravuga yuko afise izina jambo w'Imana, ijambo marayika w'isezerano, mpwemu yera, ijambo ryambaye umubiri. Rero ayo masezerano yose azocika ukuri, acika ukuri hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ndetse abayahudi nabo bazovuga ati uyu niwe twebwe twari turindiriye, haraheze ibingana byinshi. Nuko rero reka ibyo tubiceceke, bo bazomubona. Bo bazobona uburyo nk'uko Yakobo yamubonye igihe yabona mwene se Esawu aje ari kumwe n'abagurano biwe amajana ane, hagati y'amajana n'amajana 5 bafise ibigwanisho. Wiravuze iri ni iherezo ryanje, kuko mwene se yari yarabwiye se yuko azokwica Yakobo. Urabona Yakobo yaragabuye agaburamwo kabiri umuryango wiwe. Abagurano biwe abashiraho bwa mbere hamwe n'abana biwe, nuko mu nyuma ashira Leya n'abana biwe, nuko mu nyuma akurikira Rakeli n'umwana wiwe Yosefu, nuko waje we yasigaye inyuma, ari uwa nyuma. Nuko mu nyuma we mu nzira yasigaye ari umwe, ijoro ryose agwana n'umugabo, ntiyamurekuye kugeza amuhaye umugisha. We yarazi yuko ari kiremwa cyo mu bundi buringanire, we yarazi yuko ari marayika w'isezerano, kandi we yaravuze igihe umumarayika amubwira ati ndekura, kuko umutwenzi utambitse, ni kuvuga ngo we yategerezwa kugenda. Yakobo aramubwira ati namba sinshobora kukurekura kugeza umpezagiye. Umumarayika aramubaza ati witwa gute, izina ryawe ninde? Umumarayika yararizi, ariko hari ibintu twebwe dutegerezwa kuvuga, nubwo Imana yo ibibizi. Imana irazi ibyo dukeneye, ariko Yesu yatwigishije gusenga kugira ngo dusenge Imana, nuko dukore igisabo, dusabe, kandi byongeye dutaze dushemagize Imana ndetse tunayihimbaze. Rero Yakobo namba ntiyarekuye umumarayika yategetswe kugenda. Aramubaza izina ryiwe, Yakobo aramuvuga ngo izina ryanje ni Yakobo, kuvuga ngo umuriganya mubeshi. Umumarayika aramubwira ati ntukitwe ukundi Yakobo, ahubwo wiswe Isirayeli, kuko wagwanye n'Imana hamwe n'abantu ukanesha.
yakobo aramubaza ati izina ryawe ninde, ati witwa nde. murabibona buri gihe ikiremwa muntu cyakomeze kuba kinezerejwe gishishikajwe kumenya izina ry'Imana iryo ari ryo. izina ry'Imana riri mu mumarayika. mwibuke yuko Mose yavuze yabwiwe izina ryayo iryo ari ryo, kuko Mose yari yarimubajije. kandi mu gice cya 23 byongeye no mu gice cya 3 no mu gice cya 23 yaravuze yuko izina riri mu mumarayika wayo. kubw'ibyo igihe umumarayika yabwira Mose yaramubwira ati ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni ukuvuga ngo ndi Imana indani mu mumarayika muri uwo mubiri wa kimarayika. nuko Mose aramubaza izina ryiwe, umumarayika aramubwira izina ryiwe iryo ari ryo, amuha indome ye he na we. aho hariho ubusobanuro bwakozwe mu ijambo mu Baheburayo ndetse no mu Cyongereza. byongeye naho nyine byarasiguwe mu buryo runaka, ndetse mu nsiguro zimwe zimwe cyangwa mu nsiguro baravuga ati ndiho, kandi hariho byongeye n'izindi nsiguro zivuga ati nzoba. ibyo reka tubiceceke tubinome. nibanga byongeye atari ibanga ry'Imana, ahubwo ni ibanga ry'izina ryayo. rero kubera yuko izina riri mu mumarayika, umumarayika yiyeretse Yakobo yari afise izina ry'Imana. kubw'ibyo Yakobo we yipfuza kumenya izina iryo ari ryo, kubera yuko Yakobo we yari azi yuko yari Imana mu mubiri wayo wa kimarayika, kandi we yaragenzuye ijambo rya Yakobo igihe yite izina muri icyo kibanza. aho turabibona igihe yite izina icyo kibanza yahise ngo Peniyeli, ariryo risigura mu maso y'Imana, kuko yaravuze ngo nabonye Imana imbona nkubone kiza ubugingo bwanjye. urabibona we yari afite ubumenyi yuko Imana igaragara mu mubiri wayo wa kimarayika, yuko umumarayika yari Imana yihishije mu mubiri wa kimarayika, yari Imana yihishije mu ishusho yayo umubiri wayo wa kimarayika. mwibuke ishusho n'umubiri wa kimarayika. kandi abo bera bo mu isezerano rya kera yongeye nabo basekuru bari bafite ubwo bumenyi. inshuro nyinshi Imana yariyerekanye mu buryo bw'umumarayika. yariyeretse Aburahamu, byongeye yamwiyeretse nka Melikisedeki, byongeye yariyerekanye ari kumwe n'abamarayika batatu, abagabo batatu. ibyo bigaragara mu gice cya 17 n'icya 18 mu itanguriro, mbere yo gusenyugwa kubomogwa kwa Sodomu na Gomora. ku munsi w'iherezo turafise isezerano ry'abo bantu batatu, Yesu, Mose na Eliya. ni ukuvuga ngo biri ameze cyo kimwe, birabangabanganye, kuko icyo yavuze yuko nk'uko byari biri mu minsi yande, mu minsi ya Loti, uko niko bizoba mu minsi aho umwana w'umuntu azokwigaragaza, azokwihishura. isezerano no ku mwana w'umuntu azokwihishura, azokwigaragaza, azoza ari kumwe n'abamarayika biwe, nk'uko yaje hariya, nk'uko Imana yaje hariya kuri Aburahamu. kandi byongeye haravuga yuko bizoba nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa, aho habaye umuvugishwa w'ikiringo kirekire, kandi byongeye hari hamaze kugera ku iherezo ry'isi y'imbere y'umwuzure. kandi mu gihe cy'iherezo hazoba hamaze kugera iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga, hazoba hamaze kugera iherezo ry'ubwami cyangwa iherezo ry'ubwami bw'inosi, kugira ngo gutyo hashigweho ubwami bwa Mesiya.
rero tenemos la promesa de que habrá una turafise manifestación isezerano de yuko Dios hazoba ukwigaragaza en medio de k'umwuzuro Cristo. kw'imana hagati mu iyobokamana Y que ry'abakristu, kandi esa yuko manifestación uko fue kwigaragaza identificada uko por el kugaragara ángel que le aparecía al vyerekanwe precursor n'umumarayika de la segunda umwe venida de yiyereka Cristo integuza yo como kuza la kwa predicción. kabiri kwa kristo Y nk'ugukorwa se kwa llevará a gatatu, cabo kandi ko hazokogwa otro idioma que no es bizokorwa mu rundi rurimi ariko atari icongereza, atari icongereza, kuko igihe we yabona canke akumva ijwi ry'imituragaro ndwi, we avuga yuko vyari mu rurimi we atarazi, nuko rero nticari tiene que icongereza, ser en el idioma bitegerezwa kuba mu rurimi ariko rurimi ruhwanye n'intumwa iyo imana ifitiye muri ico gihe, porque Cristo kubera yuko Kristo en Espíritu Santo en cada mensajero muri mwe muyera hablaba muri buri en el ntumwa idioma yaravuga del mensaje. yavuga ururimi rw'iyo ntumwa. Cuando se hizo carne, pues habló en el Igihe idioma yambara umubiri yavuze mu rurimi, del ángel ururimi mensajero, el ángel del rw'umumarayika pacto, ntumwa, hecho marayika carne, w'isezerano que era yambaye umubiri el arico, hebreo o arameo, ariko rwa rurimi rw'igiheburayo que canke él ikiarameo hablaba y ellos hablaban arico we en aquel tiempo. Ese era el yavuga idioma de Jesús. muri kiriya gihe, ubwo rwa rurimi rwa Yesu. Y ahora Rero tenemos la promesa de esa turafise tercera etapa, isezerano llamada tercera ryo etapa, gukorwa kwa gatatu, donde la plenitud de Dios kwitwa será gukorwa kwa gatatu, manifestada. aho umwuzuro w'ubumana Por lo tanto, estará el verbo uzogaragara, nuko rero hazoba hari ijambo de la hagati iglesia del Señor Jesucristo. mw'ishengero ry'umwami Yesu La Kristo, palabra, el verbo jambo manifestado, y agaragaye, tendrá kandi vyongeye un nombre que ninguno conocía. azoba afise izina ata muntu n'umwe arizi kiretse we wenyene, izina ryiwe ni ijambo w'Imana, kandi ku mwambaro wiwe no ku bibero vyiwe handitse izina ati umwami w'abami n'uganza abaganza, kuko ese tiempo para manifestarse azoba ari mu gihe cy'iherezo kugira ngo yigaragaze nk'umwami, kandi mu yandi majambo terminará su obra azorangiza igikorwa ciwe cyo kutuvuganira mu ijuru, ahinduke umwami w'abami n'uganza abaganza, n'umucamanza w'isi yose. Ico gihe ntazoba kiri umuherezi mukuru, ntazoba kiri nk'umwagazi w'intama nk'umuherezi mukuru, ahubwo azoba ari nk'umwami n'umucamanza. tenemos la promesa Turafise isezerano de un edificio grande, duko una carpa inyubako catedral, nini, ihema rinini karapa donde habrá katedrale, miles de personas, aho hazoba y donde ibihumbi grandes by'abantu, maravillas y aho señales ibitangaza serán bikomeye llevadas a cabo. n'ibimenyetso bizokogwa, Y habrá un cuartito pequeño de hazoba madera, akazu gatoya k'imbaho la cual ariko vendrá a ser la cámara secreta, kazocika icumba c'ibanga, en donde estará ahazoba hari el Kristo Espíritu Santo, mwemu yera, la columna de fuego, inkingi obrando y'umuriro esas maravillas. iriko irakora ivyo bitangaza, kandi Tendrá un velo de carne hazoba igitwikizo cy'umubiri, viniendo kuko azoba ari en su ijambo manifestación final aje mu kwigaragaza en medio kwiwe kwa nyuma de su iglesia. hagati mu ishengero ryiwe. Y el reverendo William Branham dijo Reverend en William Branham la aravuga, 136 del libro turabisanga mu gitabo cy'ijana na mirongo itatu na gatandatu, mu gitabo cy'imirongo kandi byongeye no mu gitabo cy'ibimatanijwe, yuko ibimenyetso ndetse n'ibitangaza bikomakomeye cyane bizokorwa na Mose na Eliya. Rero ku bw'ivyo hazoba hari ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya ndetse n'ubwa Yesu bwisubiramwo bundi bushasha, mwemu yera Kristo marayika w'isezerano ariko arakora bundi bushasha, kuko umwe gusa afise ubukozi ni mwemu yera, Él es el único que niwe gusa ha operado. akora ubukozi. Y ahora Rero ese proyecto divino iyo nteguro y'Imana, iyo proje y'Imana y'ihema rinini karapa katedrale, ihema rininiya es el programa para ni integuro canke umugambi uhwanye n'igihe cy'iherezo, aho ukugaragara k'umwuzuro kw'Imana manifestada y kuzogaragara, kandi hazoba hariko harashitswa ubuvugishwa buhwanye na kino gihe cy'iherezo kubw'umugisha w'ishengero mugeni, ndetse no kubw'umugisha w'iyobokamana ry'abakristu, ndetse vyongeye no kubw'umugisha w'isi izobona uko kugaragara, aho Imana izonyiganyiza inosi, kandi vyongeye abayahudi bazobona uko kugaragara.
Dios va a estremecer este mundo imana en su izonyiganyiza manifestación final. isi mu kwigaragaza kwayo kwa Van a nyuma, saber que hay Dios. kandi muzomenya yuko hariho imana, muzotabura yuko hariho imana, kandi muzobona ukugaragara kwayo mu gushyitswa k'ubuvugishwa buzima Carpa Catedral, bw'ihema rinini Carpa Cathedrale, en donde aho yo voy a estar. ¿Y quién más? jewe Va a nzoba ndi estar nande wundi participando de esas bendiciones. muzoba muri ko muragaragara muri iyo migisha na mwebwe mwese byongeye. Y por cuanto ha sido dicho que kubera yuko los havuzwe milagros, yuko grandes milagros serán ibitangaza grandes bikomeye milagros cyane, internacionales, bizoba ari ibitangaza serán mpuzamakungu con Isaías, bizokorwa na pues va a Mose na haber Eliya. entonces Rero tuzobona byongeye, tuzobona van a haber kamera, transmisiones hazobaho por itumatumanako satélite, y riciye kuri habrá satelite, pantallas de televisión byongeye hazobaho en n'amaekara ya los televiziyo diferentes países. mu bihugu bitandukanye, ntacyo bitwaye igihugu wowe urimo. Byongeye hazoba ibitangaza mu bihugu bitandukanye, naho ivyo hazoba ariko harakorwa ukugaragara kw'Imana na Kristo mu kibanza kimwe, ariko ivyo ntibizogira imbibe. No dijo él, Cristo, We Kristo ntiyatubwira oficial del ejército romano, kuri wa mu ofisiye intwazangabo y'Umuroma, igihe umwana wiwe yaragwaye, le dijo el yuko uwo mu oficial ofisiye w'Umuroma yamubwiye ati vuga ijambo umukozi wanjye arakira. Rero nk'uko bihwanye n'ijambo que él dijo, we yavuze, entonces fue sanado nuko su uwo mushumba wiwe yarakize. no halló fe tan grande en todo Israel, ntihari bwaboneka kwizera kungana gutyo muri Isirayeli nk'uko uwo muntu afise, en donde vio aho que yabonye Cristo no tenía yuko Kristo limitaciones. No había atambibe yari afise, para Cristo. atantera ndende canke atakure kubaho kuri Que ir a Kristo. poner la mano We ntiyategerezwa gushira ukuboko ku mugwayi gusa, mu kuvuga gusa, avuze ijambo gusa. Uko niko bizomera mu gukurwa kwa gatatu, mu gushitswa kwiyerekwa ry'ihema. Bizoba ari ijambo rirema rivuzwe, kandi ngaho hariho ibanga, aho hazoba hariho ibanga, un espectáculo kandi público ntikizoba ari ikintu cyo ku mugaragaro, para que no haya kugira ngo gutyo imitaciones. ntihabeho abiganye. Hazoba ari ikintu cyabitswe cyazigamwe, ariko ivyo Al mundo. bizonyiganyiza isi. En algún lugar tiene que Mu kibanza runaka hategerezwa la profecía kuberaho ubuvugishwa buzima bw'iyerekwa ry'ihema. Iryo yerekwa ritegerezwa gucika ukuri. Kubw'ibyo turakora twunze ubumwe na Puerto Rico muri iyo nteguro y'iyo nyubako niniya y'ihema rinini Carpa Cathedrale, ariyo mwategetswe kubaka, kandi byongeye utakaburagugwa kubera ko hariho ikibanza, kuko ntidushobora gushyiraho ihema rinini mu kibanza gitoya aho que colinde con la carretera. No. ibyo kubakwa mu nzira. Rero nimba hari inyubako nini, tugerageza kuba dufise ikibanza kininiya cyane, hategerezwa kubaho ikibanza cya parikingi y'amabisi, imodoka zo gutwara ntonto, byongeye n'inzira icamwo abantu, kuko abantu ntibazoguma bari indani muri iyo nyubako, ahubwo byongeye bazoba bategerezwa kugenda kugira ngo baje mu nyubako, bazoca mu nzira, kandi n'igihe bazoba hariho nk'ikiruhuko cyo gufungura, vyongeye bazotegerezwa kuja hanze gusohoka kugira ngo bafungure, kandi vyongeye no kugira ngo bagure ibintu runaka. Jewe ndiko ndakorana na Puerto Rico n'ihema Carpa ryo muri Puerto Rico, muri uwo mugambi ukomeye cyane uri kurakogwa. Nubwo iri hariya, ariko ndiko ndakorana naryo muri iyo nteguro,
kandi ndabashimira cyane mwebwe nk'abakozi b'Imana muri kumwe n'amakoraniro yanyu mwakomeje kuba muri ko murakorana na Puerto Rico muri iyi nteguro cyangwa muri iyi proje y'ihema ry'Imikapa Cathedral, kandi turiteze yuko iryo rizoba ari ihema ry'Imikapa Cathedral ryo ryabonywe na Reverend Branham. Hategerezwa kubaho ikibanza aho hashikirizwa muri icyo gihe gihwanye ni kubw'ibyo Reverend Branham ntiyashoboye kubironkerwa kubikora kuko ntiryari ryo mu gihe cy'indwi, iryo ryari ryo mu gihe cyacu, kandi mu yandi majambo twebwe twagenewe gukora kugira ngo buno buvugishwa habwe ubuzima buhinduke ukuri. Niba hariho wavuze ngo hakenewe gukorwa ikintu runaka le toca a Norteamérica hacerlo, ¿y por qué no lo han hecho? Bigenewe na Amerika Latine. ¿Y por qué lo estamos haciendo nosotros? Porque creemos de todo corazón y sabemos. Turiko turakora ni kubera ko twizera n'umutima wacu wose kuko turazi aho duhagaze. Sabemos que turazi yuko rifitaniye isano ku rurimi atari icyongereza, kandi turazi yuko bifitaniye isano n'ubutumwa bw'ikiringo kirekire bwasezeranywe muri kino gihe cy'iherezo, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubufatanye n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ibyo bintu byose turabizi, kandi mu yandi majambo turakora kugira ngo vuba cyane hashoboka hahinduka ukuri ubuvugishwa bw'iyerekwa ry'ihema, kandi ibyo byose bifitaniye isano n'ibitangaza bikomeye cyane by'Imana yasezeranye muri kino gihe cy'iherezo, kandi byongeye bifitaniye isano rifitaniye isano no kwitegura kubwo guhindurwa ndetse no kuzamurwa, kandi ngaho ibyo ntitugiye kubisigura cyane, ariko byongeye rirafitaniye isano n'iyo nteguro y'Imana, kandi byongeye rirafitaniye isano n'ihanga ry'Abaheburayo, kandi tureka buri gihe kuba dukinga buri gihe ko twogirana amakimbirane ko twogwana hagati yacu, twese icyo tudatahura tureke kugira ngo tubikemure, nuko kuko turabe ingene twoshobora gukora ibintu neza mu buryo bwiza bushoboka tudahase n'umwe, ahubwo twese twumvikana ingene twese twokora mu gikorwa cy'umwami, kandi tukabona ingene bikwiye tukabona uburyo bikwiye ingene twokora muri byose, tukabika byinshi bishoboka mu gikorwa cy'umwami. Turazi yuko umwami byose niwe aturonkera, kandi we azotubaza ibyo we yaturonkeye. Mwibuke yuko igihe kimwe, igihe yagwize imitsima n'amafi, we yaravuze ati tumwegeranye byose byasigaye. Kubera iki? Ntikwari kubisanzaza, ahubwo kwari kugira ngo babikoreshe inyuma. Igihe kimwe, nyuma y'ibyo yababwira ikintu baboneka nk'uko babyibagiye, bo bibaza ko ariko ababwira kuri ibyo bintu kuko bo ntibari batwaye ibifungurwa, bo bari babisize. Ariko mwibuke, Kristo namba ntasesagura, aratanga ariko ntasesagura, aratanga atanga ibikenewe. Nuko rero uko niko natwe dutegerezwa kuba tumeze. Wowe ntiwibaze nka kumwe abantu bamwe bavuga ati ibyo twamaze kugura rero tubikoresha ibyo dushaka, turabikoresha ibyo dushaka, turashaka tugasesagura. Oya, Kristo we yarishe ikiguzi gikomeye
todo le pertenece yatanze a Él, ubuzima y bwiwe ku tenemos que bwacu saber ku cómo bw'isi usar yose las nuko rero cosas que Él nos provee. dutegerezwa kumenya gukoresha ibintu we aturonkera buri gihe tubika byinshi bishoboka, Aunque digan que nubwo que somos bavuga tacaños, pero nubwo bavuga yuko tenemos que darle cuenta a Él, turi ingumyi, y por dutegerezwa tenemos que dar. kubiharura. Bueno, estos son consejitos para que sepamos rero ni byiza, izo ni impanuro kugira ngo mumenye gukoresha byinshi bishoboka mu byo yaturonkeye. Bueno, Ni byiza, le bendiga y le Yesu guarde. Imana bibahezagira kandi ikabarinda. Reka dusige Revera Epifaniyo hano Para kugira ngo abandanye. por aquí tenemos los dos libros, Hano turafise ibitabo bibiri, uno de los 7 sellos, kimwe n'ic'ibimatanije ndwi, y otro de las ikindi n'ico ibihe indwi by'ishengero. puede pasar por aquí porque si no pues, Mushaka kubizana hano uko nos toma la noche aquí. Que Dios le ko bendiga y twafata le ijoro guarde. hano turi hano, Yesu Imana bibahezagira kandi ikabarinda na hejo Imana ibishatse.